Abishi bahora mwibaza atabaririmbyi bahembwa gute, ati bahembwa amafaranga angana gute n'urubuga rwa YouTube. Uyu munsi ndabazaniye liste y'abaririmbyi 10 b'abarundi bahembwa amafaranga menshi kurusha abandi. Ndabababwira ndetse ndanababwira n'amafaranga bahembwa n'urubuga rwa YouTube. Bona nanje mu kiganiro ubane nanje gushika ikiganiro gihere uraza kubona abaririmbyi umuririmbyi ukunda ndetse ubone n'amafaranga yinjiza biciye mu rubuga rwa YouTube. Ndabara mu kijino ndabaha ikaze ku YouTube channel yanje ariyo yanyu. Nimba uri mushasha kanda subscribe ku YouTube channel kugira unshigikire, ukabusanzwe warayikanze nawe ukabusanzwe waramfollowinze. Ndagushimira uri umuntu wanje, shirako like bikunze uze gusiga na commentaire kugira uzozwana nanje mu biganiro bitandukanye nzoza ndacishirizaho kuri YouTube channel yanje ariyo yanyu. Uko nibabwiye rero ngiye kubabwira urutonde rw'abaririmbyi 10 bahembwa amafaranga menshi biciye kuri YouTube. Uru rutonde narukoze nisunze amakuru nakuye ku rubuga rwitwa social brand. Urwo rubuga ni urubuga rwerekana amahera abantu binjiza biciye ku mbuga nkoranyambaga. Je rero nabarabiye kuri YouTube, ndabarabira abaririmbyi 10 ba mbere binjiza amafaranga menshi ndetse n'amafaranga binjiza. Bana nanje ndababwire urwo rutonde nkiriwe ndabatebera. Reka dutangure n'umuririmbyi w'10. Umuririmbyi w'10 rero yinjiza amafaranga menshi biciye ku rubuga rwa YouTube yitwa Monia Frere. Akaba yinjiza amafaranga ari hagati y'amadolari 102 n'igihumbi n'amajana 600 y'amadolari. Urumva entre 102 et 1600 dollars niyo yinjiza mu kiringo cy'ukwezi. Umuririmbyi w'9 ni B-Face akaba yinjiza amafaranga ari hagati y'113 n'igihumbi n'amajana 800 y'amadolari mu kwezi. Niyo amafaranga yinjiza biciye ku rubuga rwa YouTube. Tubandanye n'umuririmbyi w'8. Umuririmbyi w'8 n'umuririmbyi yitwa Double J once again. Umuririmbyi Double J akaba yinjiza hagati y'amafaranga 126 n'ibihumbi 2 by'amadolari mu kwezi kumwe. Ubwo muraza kuza murashira mu marundi muravya y'idolari rimwe rivunjwa hama mushe mugwiza naya baba binjiza, uraza guhita ubona amafaranga umuririmbyi wawe ahembwa buri kwezi. Turashobora kubandanya n'umuririmbyi agira indwi. Umuririmbyi agira indwi ni D1 akaba yinjiza hagati y'amafaranga 191 n'ibihumbi 300 by'amadolari mu kwezi. Kuvuga entre 191 et 3100 dollars mu gihe cy'ukwezi. Reka tubandanye niriwe ndabatebera n'undi muririmbyi akurikira. Umuririmbyi akurikira ni Melanin Boy rero akaba yinjiza hagati y'amadolari 200 hamwe n'ibihumbi 3200 mu kiringo cy'ukwezi. Ayo ni amafaranga Melanin Boy yinjiza biciye ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Umuririmbyi akurikira rero n'umuririmbyi yitwa Dramati niwe muririmbyi wa 5 akaba yinjiza hagati y'232 hamwe n'ibihumbi 3,700 mu kwezi kumwe gusa, ariko na amafaranga y'amadolari ni kuvuga entre 232 et 3700 dollars mu gihe cy'ukwezi. Tubandanye n'umuririmbyi agira 4. Umuririmbyi agira 4 ni umuririmbyi akiri muto ndetse akizamuka yitwa Adrika Kim rero akaba yinjiza hagati y'amadolari 248 ndetse n'ibihumbi 4 ku kwezi. Ukuvuga entre 248 et 4000 dollars mu kwezi kumwe. Ntiriwe ndabatebera, turashobora kubandanya n'umuririmbyi agira 3 yinjiza amafaranga menshi biciye ku rubuga rwa YouTube. Umuririmbyi agira 3 rero ni umuririmbyi yitwa DJ Fernando canke Fernando Aye. DJ Fernando rero akaba yinjiza hagati y'amadolari 337 hamwe n'ibihumbi 5,400 ku kwezi. Urumva n'amafaranga menshi cyane
uwo akaba ari umuririmbyi agira gatatu. Umuririmbyi agira kabiri rero yinjiza amafaranga menshi kuri YouTube yitwa Top10. Akaba yinjiza hagati y'amadolari 459 ndetse n'ibihumbi 7,300 ku kwezi kumwe. Urumva n'amafaranga menshi, n'amafaranga menshi yinjiza mu gihe cy'ukwezi kumwe. Imbere yuko ndababwira umuririmbyi wa mbere, nagomba mbanze ndagusabe urabe ko kandi subscribe, nyimba utarayikora yikore, urabe ko iyi video ko washize ko like, nyimba utarayikora uyishireko, ndetse nimba ubona ndiko ndababwira ibintu mwari mukeneye unshirireko na commentaire yo kuntera intege. Reka ince ndababwira umuririmbyi wa mbere ariko yinjiza amafaranga menshi biciye kuri YouTube, nawe ubundi ni umuririmbyi kiri niwe muririmbyi wa mbere, akaba ariko yinjiza amadolari 612 hagati, ni kuvuga ni hagati y'amadolari 612 ndetse n'ibihumbi 9,800 mu kiringo cy'ukwezi. Ese hari umuririmbyi wari wipfuza yuko aza kuba mwiriste ariko atabayemo? Ngira muri commentaire kugira ngo kuri video ikurikira inzoce ndakukorera liste uwo muririmbyi arimo, nawe ndakubwira amafaranga yinjiza buri kwezi. Ndagushimiye wafasha kantega amatwi ya je wari kurumva nitwa Clovis official. Ntugenda kandi subscribe nyimba utarayikora, ushire ko j'aime, ushire ko na commentaire. Ciao, tuzoreye mu kiganiro gitaha. Ndabakunda sana. Big Dream TV.